Bakunzi ba Linux, muriko murategura imanza? Murifuza kumenyekanisha uruganda rwanyu? Murifuza kumenyekanisha ibikorwa byanyu biciye mu mashusho n'amasanamu? Linux Music Company irabibafashamwo. Ubwizigwa ku mwanya nivyo bituranga, nayo ubuhinyanyuzi niwo mwitwarariko wacu. Murakoze. Yambu cyane bakunzi bibonesha kure Linux TV nirakoze Ange Netita muba muri kumwe mu biganiro bitandukanye na cyane ibijyanye na entertainment. Uno munsi twagira ubuntu bwo kwakira Mukombozi Rusfa. Umeze neza? Umeze neza cyane Ange. Kwambaye amabara y'igihugu. Ni kubera ko yafite ikisigura mu buzima bwanjye, mu mutima wanje, muri kahise kanje, muri kazoza kanje no muri kubu. Ku mwanya baduhaye umwanya mutoya, nibaze ko tuzakuganira ibintu tubicishije makeya. Uvuze ko aya mabara mwambaye afise icyasigura muri kahise no mu buzima bwawe, uwo dusigurira mu camake? Ni gusigura ko urabona aha ibara ryera risigura amahoro. Ikanyibutsa yuko muri kuba umwambasaderi w'amahoro ukumvuka mu gihugu cyagenewe amahoro, kandi n'abana babo bagenewe kuba abambasaderi b'amahoro ku isi. Hanyuma kaca haza itukura isigura urukundo, uza kuba umwambasaderi w'urukundo ku isi, kubera atari urukundo nta bumwe buba buhari. Muri icyo gihe tuza kuba ambasaderi w'umwe ku isi. Hanyuma hakaba hariho isa n'urwatsi umwizero, nigeza kuba umwizero ku isi, aho nshitse umuntu akagira icyizere, kubera abantu nabo babona ku murango cyo winyegeza. Ariko je nshaka mbe wa muntu nawe umuntu azombona mu ijoro akarema avuga ati mbonye Mukombozi akumbe namarame ntacangira. Ego tushingiye kuri ico ruvuze kwizera cyangwa kugira amahoro muri wowe cyangwa ukayaha n'abandi, wafashe intumbero cyangwa umwanzuro wo kuja kwitoza nk'umushinga amateka. Mbega twavuga yuko ico cyumviro, kuko twari dusanzwe tuzi yuko muri yindi monde ya musical, ico cyumviro ko uri n'uwa mbere akiyumviriye kuja muri Burundi ruhande. Mbega ico cyumviro cyakuje mu gute? Icyumviro cya mbere na mbere cyaciye mu bantu benshi. Naragenda kuri Facebook nkasanga abantu banditse mu commentaire Mukombozi kwe kwitoza. Hanyuma badaye ariko je sinifuza kweri ko umuntu uze umupoliticien. Je nifuza kuba umuhuza w'abarundi, ariko kandi nkabona yuko abarundi kubahuza ugiye muri politike, kubera ko ari societe itazi gutandukanya bamwe si bose batazi gutandukanya urwango n'amahitamwo, ubashobora guhitamo umuganga umuntu akagufata nk'umwansi. Cyavuga none abantu bameze uko mwamaze gufata nk'umwansi, naho umubwira ibintu byiza gute nagutahura. Cyangwa yanciye mu nzira za politike sinjye shoboka. Abadaye umupoliticien arampamagara ambwira turokeneye uzoze mu mugambwe, twarondeye nomero zawe kugira ngo uzoje kwitoza. Ariko nimvira avuga ati ya nk'ikimana je nasavye no kuba umuhuza, kandi inzira siyo. Nambwiye ati yarambabarira sishobora kuza. Hacampamagara kandi n'undi muntu bukeye bwaho arambwiye banagenda kineye umushena agende kwitoza basi. Avuze amajene ncyabwo wawo kandi birakenewe. Turarondera abajene bari mu migango kugira ngo baje kwitoza. Benshi batubwiye ko baba bari mu nomero zabo bazishira inyuma cyane, yuko bazishira inyuma kubera ko intererano batanga duke, kubera bijya bibanza n'ababigura. So muri icyo gihe byace bituma ukuntu nawe nyine yambwiye yuko bana nakeneye umujene cyangwa waho kandi, ariko navuga ati sibyo ku matora kujya mu migambwe. Aranyemerera yavuga ati okay reka muri icyo gihe cyumviro cyiza ngo je no gufasha ayo mahera 2 million, ariko badaye bigeze nawe yaciye abura ya mahera. Ariko cyane ndamubwira ati tonto je wamaze kunyatsa, nje ntegereza kubikora kubera ko ndabona ko hari ikibanza cyo guharuka gikenewe, kandi ya systeme y'ubuhuza reka mpere ku buhuza bw'ugwaruka. Kandi ndashima Imana kuba maze kwiyandikisha bose ugwaruka ruri migango itandukanye gwarabishimye. So nakishima Imana yuko bwabuhuza. Sinugwaruka gusa, ariko turabona n'abasaza canke abakozi abamama papa baragushigikiye, kandi warusanzwe udakunda politike. Wayikundishijwe n'abantu canke
cari ikintu cari muri we gusa avuga ati mbega basha nzobicisha nawe gusa politike sinayikunda gusa je n'umuntu nkunda duhana amahoro je nizera ibintu bibiri yuko umuntu ashoboye kugicira mwongereje ko mfumira musiko na musanze mfumira mure kuko sasa ndakunda gusa kuvuga ibintu byotuma abarundi bahuza ngo tugize uko bugize amakosa ariko ntiyari politike ariko chance unitse petete kubera kubona ko nibo bantu nanye n'icyubahiro nanye kunavuga abajene nimuze mwinjire ariko twebwe babona twaje no mu bworozi gusa ariko n'indani mu byo gupanga amategeko y'aborozi siho turi kandi turakeneye amategeko y'aborozi nawe nyene turi mu bafata ingingo so nacyo nyene cyaratumye anyinspira muri icyo gihe hari tuntu twinshi twagiye turatuma ndabijyamo ariko bade nacyo ntahura yuko kubivuga cyane mu ndirimbo ni nko kuvugira hanze y'ikibuga petete ndahashitse byofasha nkabishyira mu ngiro aje kutubwira ati reka nzoze ndavuga ibyo mbonye mu kibanza ndimwo uri umujene wa mbere dushoboye kubona afashe intambwe ya mbere ashitse mu kindi kibanza dusanzwe tuzi neza ko kirimo abakadre abantu binjiye muri politike kuva kera n'ibintu bitoroshe bega kuri wewe uri kutegekanya gute kuba muri ivyo bintu ugiye mu bandi bantu peut-être wamaze imyaka myinshi kuri urwo rubuga bega ho uri kubitegekanya gute kuba muri uwo muryango je icyo nitegekanya nditegura ariko sije nitegura nari nateguwe ko iri kose Imana kugira ngo sinike muri ibi bintu ari icyo yari yanteguyemo muri icyo gihe nicyo ngiye gushyira habona kuva gusa peut-être intambanyi zirimo z'uburyo kenshi icyo kintu mbona yuko gishobora gutuma ntashika ku ntsinzi kubera ko ifi irazi koga ariko si mu pave irakeneye amazi kugira ngo ishobore koga muri icyo gihe ikintu cy'uburyo nk'akaryo kandi ko kubwira abarundi bashobore kugira icyo bamfashije mu gutera harimo na contact sinzi ko muza kumukanya nimba ari aka kanya nyene ndabivuge ariko imbere yuko nanga contact nsaba abarundi yuko bagira umutima wo kumfasha kugira ngo shike aho abanyagihugu bari kugira ngo ndababwire imigambi neza hariho bamwe bose bafite amatelefone bajya muri YouTube kandi na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu je kweri inchwere yanyispiye cyane yaraboneka ko akunda ugwaruka kwinjira mu by'igihugu ko ari igihugu ari kiwabo nimbona kazozo ravye 2040 benshi mu bantu bakuru bari mu gihugu bazaba barashaje barapassionye bisigure ko ni byacu twebugwaruka so ranje mvuga yuko ebaneka ndabigiyemo kugira ngo nzo wa mwana w'umwizigirwa mwe navuga uti ye bagabo kumena hatebye kamenya agahungu Zeyimana Toma turakuze mu ndirimbo nyinshi zubaka imitima ya benshi zigukundisha abantu benshi bakunda kuri izo ndirimbo ukaba ugiye gufatanya n'ayandi mabango mbega ko abantu benshi bavuga ati ugiye muri politike yagiye mu bintu ibiri na biriya ubijanye na politike mbega ubwo tukwizere neza yuko utazoheba umuziki bimeze gute abantu baguma bakwizeye kujya nyene baguma bakwizeye ahubwo banyizerana ubu nzoca ntanga gusohora album kubera ko je nsanze mfise indirimbo zirenga 50 nakoze ziri ngaho ntarigera nsohora je kenshi abagenzi yo baje muhira arizo nakoze kwa Stukizi akorera Diamond ati nakoze kwa Dani Magic muri Uganda akorera Bobby Wine harizo nakoze Dar es Salaam kwa Tron akorera Zuchu harizo nakoreye ngaha maze gukora nyinshi sadi ndimbo ziriho just kwarura sasa kandi kindi nacyo je nza kubandanya ndirimba mu nyungu nka zitatu z'umuziki icyambere na mbere nuko umurongozi ajeje guhuza abanyagihugu kandi nanje umuziki ndirimba nuwo guhuza abantu bisigura yuko azoba ndi muri ya monde yanje nyene nta kizohinduka ikindi nacyo gira kabiri nuko umaze kuba umuririmbyi nkaba nkora umuziki konsere zanje abarongozi bagenzanje bazoza aho ndiko ndavuga bagenzanje ngo habaye saba defiti bazoza bagenzanje sabarongozi abagenzanje bazoza hari abagenzanje barongozi bazoza muri ico gihe bazoprofita kubona n'izindi impano
bishobotse bakanazishigikira uko ikintu kikuryohera cyane ukivugira cyane uzosanga tuko turaronka n'abandi badufasha kuvugira impano zacu atari jenye bamfasha. Ikindi naje kigira gatatu kizotuma biryoha mbaye umurongozi hariho indirimbo kenshi za sida guhanura sida mu Ministère de la Santé niki izo ndirimbo zogerageza mfashe abaminisitiri ndabereke mu gisata cy'umuziki abo bokorana abaririmbyi botumwa bugenda bya malaria malaria irica abantu ariko kandi ari n'amaheraza yo kubwira abanyagihugu ko malaria yica niki ariko abaririmbyi iyo nuze naho turonka baba star abaririmbyi barimba indirimbo ariko natwe tutazi kandi ari abana Imana yamaze gushikana hajya tubakoreshe bajya nitwe lift wicaye mu nzu niwe lift uriko aratambuka niwe tubona iyo ariko aratumbera so icyo nakinye kizofasha cyane ya ego uretse icyo cyo gufasha abarimvyi bafite imyidogo myinshi ndibaza neza nawe urabizi ikindi kintu uzoshora ni turi mu myiyamamazo ariko turiko tumaza intumbero ahanini izofasha aho ari kandi ntaho yavuye na cyane cyane muri industry nkuko benshi babivuga ikintu gishobora kuzohinduka ku baririmbyi bavuga ati turafise umwe asanzwe ari imbere dusanzwe turi kumwe mu mwuga hari icyo uzohindura hari ibyo biteza guhinduka kubera ko ibibazo by'umuziki ndabizi ndi underground abakure ya studio kubera mutabira nta studio yari ihari nkambi nabakure ya studio atane studio abona nta cyizere kandi nkaba ndi mu underground ahantu aba hagati y'ama studio amugisaga nawe mu underground gato hagati y'ama studio yabona ariko kandi cyangwa umustare gushika ubu muri ico gihe ndazi ibibazo duhura navyo ndabizi kandi ndafise n'inyishu hazogera igihe hageze nzobivuga nyinshi ndabafitiye niki ariko wataragera nta kibazo uva gusa icyo nzi gusa agaciro k'umuziki nicyo kintu cya mbere kubera ko nk'ubu wumvise mfise lancement ya album minicyo umukuru w'igihugu yaje abantu bazosubira kwita umuziki ngo tugenegene kiri kantu karababaza n'abantu bakomakomeye baraza tugenegene so muri ico gihe agaciro kwanza ikintu cyawe urashobora kubugikorana neza ariko kitaragira agaciro ni bure ariko agaciro bene ikintu gikomeye jya ndazi nyene uriguze muri alimentation ari gihe urigura menshi afite agaciro ibindi navyo ni technique tuzobivugana turonse icyo igihe kigeze igihe kigeze niho muzo bitubwira kubera yuko afise umwanya mutoya tubwira tugerageze turangize mu kanya isase birashika nturonke ayo mahigwe yo gutorwa kuko murabizi neza ko hari insiguro nyinshi bega muzoca mubandanya muja kurundi rutonde canke mu bindi bintu bijanye n'igihugu canke na leta jewe ikibazo by'igihugu cyangwa na leta ubuzi bw'igihugu na leta burafise ama procedure byango yashikeko ariko nzobandanya nkora bya bindi umunyagihugu arekuriye gukora sinzosha ndeko gukora ibivugo rusange kuba bijya ntibisaba ko mba umukozi wa leta isaba nawo utari umurundi ariko ubona ko Burundi bukeneye isukura bikora kandi kindi nacyo ndafise n'umwuga umuziki nzobandanya album zanye ndazikorere neza kubera ngiye muri politike uko nimba nasohora indirimbo buri kwezi ngiye muri politike nsohora indirimbo zibiri ku mwaka cyangwa zitatu cya wumva cyangwa imwe cya wumva harakanigo kazoba kariho k'indirimbo zanje zimwe nisubirira wabwo nzocyanza twibanire tubandanye byanse nta kibazo kweri kandi gikuru nuko ibyumviro byanje mugezo tugo turiyamamaza nzo ndi kumwe nabitoza muri ico gihe je ntatowe bo bagatogwa uko biri kose nzoba ndi mu gwego banyumviriza bumviriza ibyo mvuga uko biri kose ntatowe bazojya kubikora bo kandi gikuru nuko byokogwa ariko je ndabikoze nije no bikora neza kubera nije ndi inspire ni vision yanje haje Imana igwa inspiration nawo mugenza yo itara nuko yo mugora gushikako none urabona abantu bibi umugambi ukabahombera kandi benshi sasa nuko bimeze nagira ndakoze akabaza ariko sinzi ko muri n'umwanya mushobora kukishura kuko naje bamaze gukambaza kenshi bambaza ati mbiga mukombozi azitoreza hehe sinzi ko uyu mwanya ari uwo mwanya wo kukishura icyo kibazo ego bakunda kumbaza azokwitoreza ibujumbura mu hehe butarerera hehe je nzokwitoreza ibujumbura ego icyo kibazo nuko ndamaze kukibaza n'abantu aza kukubaza
akaza akakwerekana n'ama emotion yiwe akavuga ngo agiye mukombozi yo kwitoreza Bujumbura naryoherwa aho ngiye ngacana kubwira ko banzo kwitoreza Bujumbura kiryoherwa kubwiwe najya kubwira ko maze kwibazwa n'abantu benshi vraiment ati azokwitoreza he kugira ngo Bujumbura centre Bujumbura ridare Cibitoki cya Rugombo na Bubanza hose murumva neza tuhereje ku kintu cyiza Mukombozi ku kintu abantu benshi surtout bambagije ati mbega Mukombozi umuntu ashobora kumutora azoja hehe numvise ko ababwiye ibibanza azokwitorezamo reka rero Mukombozi dore umwanya wanjye ndagushimira cyane kuri iyi minota mikeya mudutije nizere ko ubutaha tuzo nk'umwanya munini wiyaguye ariko nizera yuko ibyiza cankwe ibyari ngombwa ibiri kuri hit uzo gukoresha tujya dutambe twacu bizodufasha ni byiza ndazi ibiri kuri hit abantu bavuga ngo ntuzoca uhinduka abantu bavuga ngo baca bahinduka cyo mutama mu mutwe sindisi oya jewe ni ibyo nzoja gukora nibyo naririmba kandi naririmba nduku igikuntu kubikora hajya ikikwemeza no gukorera abanyagihugu kurusha kuba kure yabo kandi jewe sindi babandi uzoza wumva ngo na estomo yaba indepite ngo nibiharage bimanuka ukadiriza ego tugushimire cyane yarakoze cyane ndabashimiye cyane bakunzi ba Linox TV nongera ndabatumirira kuba ndamukurikirana ibiganiro byacu mugiraho mubahwe naho gutaha yarakoze